video Chris Biz bikoje? Yeah, safi sana. Kujipoteza. Niko hapa man. Amatwa nsubira ngo usige bodyguard nibyo? Wapi amatwi yawe yabasha yasumye nabi. Amatwa nsumira niko babyita. Wapi vraiment. Nta bodyguard fisi. Nunga ndiko ndamubona iruhande nibwo nashaka kumwerekana ariko ndamubona ko hari man. N'umugenzi wanje. Yeah. Inyuma yahora ugena nuzenye na Marayika. Why? Yeah, nakaririmbo k'urukundo kari very romantic. Karirimbo kari vraiment kameze bon sana. Yeah. Kubera iki wandise Marayika? Kubera iki? Kubera nakantu nyene ufeeling ukumva ijya ndirimbo uyiravye ukaraba iri very romantic. Umva ukayiraba le contenu amajambo ari ndani n'amajambo ubwira umukunza kumva ko aryohewe. Yeah, ugasanga nyene biratumye yongeza iminsi yo kubaho. Urusanga ari true story ya Chris Biz. Yeah, je kawaida ama true story je asanga yisa. Nka true story nk'ijyaga Panekoti ni true story, Sivyo ni true story, Dusuma ni true story. Umva hari ibintu uca wumva wonyene ko ari true story. Yeah. None inspiration yavuye he? None hani abanyonyi bakunda bashaka kumenya yavuye inspiration ya Marayika. Ya Marayika ni ibintu nabayemwo. Ibintu nabayemo muri entourage mperereye nkabona ingene abantu bakundana bimeze ikica ndabiririmba tu. Yeah. Wamaze kuvuga ko atari true story. Narabye video nako ndaraba mukanya nabonye menga ni video wirabye neza ntumenya ko yakorewe mu Burundi. Duhe umuco. Yagutwaye uburyo bungana gutse. Nakubali sana ni video ni video ya mbere mu Burundi. Nukuri sindiko ndiyemera kandi namaze kubiva kuva kenshi. Nguma ndabivuga. Ni video ya mbere. Gendo zira zose zasohotse nizakorewe hanze. Sivyo? Haizo bakoreye hayi abagenda ukya. Magendo urabije ijyanye location ya Bujumbura Burundi kwetu. Ikorwa n'umunyanyuzi wacu. Mugabandi bacatwara ngo hanze amamiliyoni amadolari nyinshi mugabo cyo kimwe nizo hanze zaroti zo mu Burundi yantuka gusa mugaje ndavye ngene video imeze video vraiment jewe ni no comment nawe kizimumvuze ko sako wabaye ko ari nziza kandi utaruzi nuko ari mu Burundi wanavyivuge nawe wewe kandi ndazi nawe ko ibintu vyiza ubizi kandi ndazi ko ma video amaze gusohoka wose warayabonye kandi nawugira ushaka kugira commentaire yeah ukavuga ati indirimbo canke bimeze gutyo je vraiment ndayizeye kandi vraiment nawe uraba kuri YouTube no dislike abantu bose baragize like yeah barakomanse bacitse benshi cyane magusa no dislike bisigura ko nawe ubibona wowe nyene atari nkamwe usanga ari nk'ikintu nka beef dufitaniye hawezi ko fa dislike June nyimbo umva nturanambirwa no kuyiraba yeah okay abaririmbyi baje gusohora ama clip video yabo hanze ubabwiye iki hanze kubera igama ni Bujumbura barashoboye man ama location arahari bikunaniye ko harondera urero ugiye kurondera ama location yo hanze hambwa cukorera muri location irutwa nti Bujumbura umva ari nakimwe bawungutse ufumuza ngaye Bujumbura ukemerwa atanga amahera ukaja muri ya location nziza hama ukaronka produit nziza imushura guhana umuntu akumva karyohewe ijya ndirimbo yanje hajya anya nari mu bizga ntebe zahuje abantu benshi bari bazi ngo ndi mu ndege ariko niberenganye ni mugiza gacha Bujumbura sinigeze mbuja yeah ntakajambo wabwira none ayico wabwira nuko nibagerageze guhagacira abantu biwabo bagerageje guhagacira abantu biwabo none je video yanje beshi ntibazi ngo yakoreye hanze utabonye logo ya bank again technology film ndakubwiye ati nayikoreye muri Kenya ntiwoharira kuko wenda kwaje teya mu ntebe nihehe ntawo umenya akabaza ati hagiye mu cumba nihehe ntawo umenya ijya sarire ntawo umenya nico gituma location zirahari nibareke guhapfa abandi ajya mahera batwaye hanze bayahaye nka Andiler bakayazana ande cyangwa bakayaha ba Landry cyangwa ba Elar cyangwa ba Ige nabo nakora neza cyane abantu bose bakora ama video ba Niki bakabaha abo bo bakorera ikintu kiri big gusa mu Burundi nitwemerana mane nitwemerana twibenyene entre twibenyene ushaka kubona ngo naka ngo yakoreye ngo kwa Ninde ya Sasha Vibes hama nango cugenda no wapi genda kwa Andile acanje kwa Ela acanje kwa abo sunga mu Burundi ugendeyo utwaye ajya amahera bagira utware hanze urabe kwata ubashikirize mu ntoki baragukorera ikintu kuburyo nawe uzovuga ari mu Burundi none je video yanje meze nabi so je vraiment cyo basaba ko boteza imbere yabo can't pakora video neza can't para mazimisa akora ama video arenze man yakoze za best life kandi zirenze vraiment kweki batamuha basi na Kent para kazi man yeah just mona akamaro kuja gukorera video hanze
ego hariho kurahura ubwenge mugabo je umunsi uzongiye gukora video hanze sinzogira nk'ivy'abandi bagira cyangwa kanotiri karacari gakini kariyongera sivyo kuvuga inoti uko inoti niyironde bikaronka ko nta muntu yayivukanye niyo ko umunyeshuri akuronka umuntu ashobora kuvuga ati Petit reka ndagusupportinge akavuga ati ndakurire imiziki ndakurire video hanze ndashaka kumupropose ati ndashaka gutwara umuproducteur ngaha twagenda muri location yo hanze mbwa natwaye umuproducteur ngaha mwe tuza kuvyumva cyo kimwe bariya baraguharura n'umwanya man umwanya uragiye ugasanga koze ikintu utari wifuza muri kumwe na producteur wawe urakora ibintu aho mubwira man oya kadukore guke mugaterana amaido muga bariya birukana umwanya location ibuze mukorera hasanzwe abakobwa bo mubabuze ni uko nyene mugabo twabagiye n'umuntu warakora kuno musi rero ibi bibuze reka tubiraporte tubigirejo ugasanga ikintu kije kiri big sana ngo urumva ugiye gukora video hanze ugasanga ni video isanzwe vraiment nta nyungu nimwe gutyo urimbanye indirimbo nanuze na Bface twahura kwe gutararimbana baroriro kwe gutarimbana ba Fizo ba Salbi ndavyifuza muga ntibiraja mu buryo habuzike hanini ikibuze ntiturayaga nawe muga ndavyifuza mu mutima wanje abarimvyi batuboneye izuba canke iyi generation imwe ba Salbi ko ba Salbi turi muri naho ubona bari up turi muri generations imwe ko ndiba ko twigeze kuririmba indirimbo na Salbi hafi 3 kera 2010 2011 twaririmba indirimbo 3 umva ni generation imwe gusa nuko twe twagiye kubandanya amashure nabo bakabandanya umuziki cyo gituma ubona level stari zimwe wagiye kubandanya amashuri bo babandanya umuziki bo kubiga batabandagiraho amashuri baraye ko bamera nkabo ntavyo na jewe sinaheje neza gusa ndasigaje umwaka wo muri kaminuza ndi mu wa kabiri hari umwaka umwe ntariga wanyuma ntaraheza nk'ubu wo kubwira ati korabo yihuta nuwe muririmbyi ubona muri abo utora wahehe entre Fizo Lolilo Fizo na Sadbi yaba Sadbi yaba Fariaz yaba Lolilo yaba Miserika canke yaba abaririmbyi mu Burundi je vuve mbose ndabafana ko je ntandi mu Burundi je nazi nabo bya mutoyi ndayizi je vraiment ndabafana abaririmbyi b'Abarundi nawe sha kuri YouTube ndi mu bantu wa mbere bayibona ko ndabafollowinga Instagram ahe hose gusa nokorana n'uwari wese kuko abaririmbyi nyine abo nyine uvuze ba Lolilo ba Fizo ba Sadbi barafise public nyinshi kandi baritanga kandi bazi barimo ndazi ko dukoranye ikintu cyo bari ikintu kikaze cyane mu gikoni hari ibingana gute muri no minsi ni indirimbo nyinshi hari indirimbo nakoreye muri Kenya kwa Terrence Beat cyo ndakorera no mu Rwanda kwa Made Beat narakoze no ngahanye nyinshi ndafise nk'ibwo bishika nka 4 ou 5 ngaha mfise ndumviriza nkavuga shanje canke ndekuriye nka malaika ndemanye hafi amezi abiri malaika ndemanye amezi ariko ndiyumvira how no isora okay inyuma ya malaika yaje na video izindi nazo tuzigaza zifise na video oyabwe ikintu cyambere ashaka kwiyumvira ko niyumvira ko nokora video ya hora kuko benshi barabisabye cyane mu commentaire umva ngo yangu ikora ngujya muri kumwe na Bface ndifuza kuzobikora yatumwe na Bface hora ni indirimbo nziza Bface yaririmbye neza indirimbo abantu bakunze ndifuza nako nakora amasanamu ndiko ndabiyaga na Andile turayakuyumfasha tukasubira twakora ikindi gikorwa ciza nk'iki duhejeje gukora okay akajambo kanyuma ku fans ba Chris Bees aba fans ba Chris Bees ndazi ko mutigera muntereranya kandi ni mu maramaza kuko mama mubikora genda kuri channel ya YouTube yanje ugire like comment share hamucugira na subscribe acaba musabone ucuba n'umusabone hamuhurikane kuri Instagram ni Chris Bees Burundi 257 Facebook ni Chris Bees wakari hose nyene umurikirane kuko ibintu biri nyuma akari nyuma karahinda je te jure kuko nyimba babonye igikogwa twaje n'izindi mbaraga twaragiye kurahura ubwenge hanze tuko turaraba ko kwa meliora ivyo twize tutari mu Burundi akajambo kanyuma ku bakunzi ba Buja TV abakunzi ba Buja TV nuko ndabakunda cyane mubandanye mugira ibintu by'ibishare musharinga mutaginga muri postinga mu subscribinga mu commentinga ni commentinga cyaye bakomanta mwandanye mu komanta muze murabona ama update ya Buja TV mubazo nakubajije niki kibazo woba wibuka ikibazo ambaje muri mvyo mu Burundi nifuza gukorana nawe ico je kumaza mu kanya nakwishuye ko muri abo bose bo mu Burundi be Fariaz Sabiro Lolilo abo bose bakora neza wari wese twakorana ko
bari hejuru yanje kandi barafise izina rirenze dukoranye nanje hari ahantu vyonshitse duva yuko ukurikira mu ishuri niyo mpamvu wabandanyije amashuri man ni buke tu bizoza abandi bica birabananira urabandanya navyo nakubwiye navuze ko kira muntu wese mu buzima arafise icyakurikirana nabone mu byo bagize barateye imbere anje mu byo nagiye ngo vraiment simbishi narateye imbere ko naho ntararonka akazi sigaje umwaka umwe kugira ameze kaminuza naho mba narahejeje gusa hari akantu kaciyemo gato ndahagarika gatonyi muganzo ntegeza kubandanya mpeze ko nshaje umwaka umwe nigaje ni civile tugushimire ndashimira abakunzi ba Buja TV aho muri hose ndabakunda cyane tubashimire igisigaye gusa rugira subscribe nta kindi kintu usabwa gusa abakunzi ba Buja TV turabakunda cyane bye bye